Icete ca mbere Paulo yandikiye abitesalonike igice ca 4 umurongo wa 3 aravuga ngo iki Imana igomba n'ukwezwa kwanyu yuko mwirinda ubushakanyi. Ivyo nivyo Imana itugomba ko. None mwibaza ko Imana ibitwifuriza kubera iki? Kubera izi ko ari icyaha kibi conona imwemu, umushaha, umubiri, gituma umuntu apfa wese. Kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza uwiwe mubiri mu kwezwa no mu kubaha. Imana iragomba ko twirinda icitwa ubushakanyi bwose. Erega abashari igihe abantu bagwa mu mitego batabizi, batazi n'ububi bwavyo. Abakizwa bagakura ati ntaco igikomeye nuko ntatwarinda. Agaca hungira mu kwisambanya. Imana ntiyaduhamagariye guhumana. Iki cyaha kirahumanya. Ubu bushakanyi burahumanya. Umuntu acabaho yarahumanye. Bemwe baza ngo mubaririmbye ntibibaho. Mu bavuga butumwa, mu bakozi b'Imana ntibibaho. Abantu bagakorera Imana barahumanye. Kandi ngo uwanka kubireka, uwanka kubivamwo, naba yanse wa muntu yamuhanura ngo abireke. Aba yanse Imana yo nyene ubwayo. None Imana yanse kazoza nakahe? Nako muri Gehinomu usomye mu Waroma igice ca 24 haravuga ngo nico cyatumye Imana ibaheba ngo bakora ibiteye isoni, bumvira iby'imitima yabo yifuza, bonona imibiri yabo. Imana ikibaheba ni icyaha kibi, kubera navuze ngo Imana uca usanga yabahevye. Imana iguhevye rero kazoba kabaye, iherezo rizoba iryo kwa wa mugwanizi. Kandi ubayeho udafise ibyizigiro bya kazoza byo kuzorangiza neza, ubaho udafise amahoro. Kandi udafise amahoro ntushobora kuyaha abagukikuje. Udafise amahoro na societe urimwo ntishobora kugira amahoro. Aho uherereye ntibashobora kugira amahoro. Nico gituma rero iki cyaha kiri mu bituma tuba kumugayo. Nahora numva batanguye kuvuga ngo ujya muntu bari kumuzeza y'amabanga ngo ariko n'umusambanyikazi. Hari nabo waza wumva bafitituye mu mabanga yabo kubera bazi ko abakenyezi b'abasambanyikazi. N'abagabo b'abasambanyi ntibizigirwa. Ntushobora kubahwa. Uraburongoye, uraba abakurongoye, uri mu muryango, mu kibano, ivyo bintu byamaze kumenyekana kandi burya biratinda bikamenyekana. Erega hari igihe Imana itindika bigaragaza imbere y'amaso y'abantu. Mu nzu y'Imana abasambanyi barahari, ariko iyo uhanuwe kenshi ukagamika izosi, umunsi umwe uvunagurwa giturumbuka utagira gitabara. Bisigura ngo ubu bushakanyi, bisigura ngo ubu busambanyi burashobora no gutesha umuntu akazi. Abantu bakakwima ibikorwa kubera bakuzi yuko uri umushakanyi. Nk'abasore n'inkumi bobo babitangura mu busore bwabo emwe urumva bizogorana bamaze kumenya yuko ari ivyo urimwo. Kugira uronke uwo muzokubakana bizogorana cyane, kubera uzoba uriko umugayo. Nta nkumi yizigamye yobura kubahwa.